keneye abababwira. Rero ndashimira umuntu yambwiye irishira hamwe kuko nari merewe nabi. Rero nari mfise ikibazo cy'umugongo kuva muri 2003. Nari mfise ingorane y'umugongo ku buryo atakintu na kimwe nashobora gukora. Iyo nagiye muri crise ni ukuvuga yuko nategerezwa gufatwa n'abantu babiri, gutambuka caba ikibazo, kugira banshire mu modoka banjere kwa muganga caba ikibazo, kandi kugira nshitse kwa muganga kugira bankure mu modoka caba ikibazo, nategerezwa kugendera muri chaise roulante. Hanyuma bakaca banshira muri urgence kugira ngo bashobore kuntera amakaruma. Narikuje kenshi ntaco bashoboye gushika ko ariyo ngiye muri crise bambwira ngo nifate amakaruma gusa. Mwibaze namwe umumama mu rugo ashobora gukurikirana ivyo mu rugo, hari byinshi sinashobora kunama ngo ndiko ndakubura, ndiko ndakoropa, sinashobora kumesura. Muravyumva namwe hari byinshi umumama ategerezwa gukora mu rugo, ariko icyo kibazo cy'umugongo nari mfise cyari kimbangamiye ku buryo amafoto yerekana yuko hariho ubugufa busa n'ubwari bugerekeranye. Bitumvikana rero yuko iyo ngiye muri crise narababara cyane. Hanyuma ikindi naco kugira amagarare ngaha si uko mba ndiko ndibeshera, nakunda gutemba cyane kubw'icyo kibazo cy'umugongo n'ukuguru nari mfise, kuko umugongo kenshi ujana n'ukuguru. Rero uko kuguru koko sinafunya n'ugufunya, naho naba nicaye muri bisi nagenda ndakugoroye. Nagufumije no kuvuga yuko nagufunyuruye nategerezwa kubabara cyane. Murabyumva iyi ntare ndiko ndayishinga nzi yuko hariho umuntu azi ibyo bintu ari ngaha. Jacqueline ndibaza yuko abizi yuko jewe no mu biro nama ndiko ndatemba, kandi Imana imuhezagire niho yambwiye iyi nkuru. Rero iyi nkuru yayimbwiye mu kwindwi kuriko kurahera. Hanyuma ncanumva nanje noza aho hantu arahanyereka, amaze kuhanyereka baransigurira. Hanyuma ndagura uwo muti, maze kuwugura mu muti sinashobotse ndawufata. Nabanje kubaza uwundi mumama mbonye, uwo mumama nibaza yuko yari amaze iminsi yinjiye, namubonye nawe nyene ahari yicaye aha muri tribune. Imana imuhezagire aranshingira intahe arambwira ati uyu muti by'ukuri urakora. Ati jewe naguze udupate 6, umwe agapate kamwe nagahaye umumama bari bashatse ko yari kuri rendez-vous yo kubagwa imitsi. Ati akandi ndagaha umwana wanje nawe yari afise ikibazo cy'umugongo, kandi nawe yari afise ikibazo cy'amaguru, ariko aho hose ese nari namubwiye n'ico ngwaye. Ncanumva rero ankoza ahantu nanje mbabara cyane. Burya sije nabonye ndashitse muhira kugira ngo mfate uwo muti. None rero nagira ndababwire yuko gushika uno munsi aha mubona nshitse ngaha sinashobora kunama ngo ngiruku. Umukorezi umwe niwe yavuze ndiko ndabashingira intahe, avuga ngo mbere nk'ubu we twotere noti ngo yadimire ngaha hasi ngo kunama kuyatora. Ndamubwira nti ni mureserereho murabe ko ntayatora. None rero uno munsi X-Factor nukuri ndayishingira intahe kuko yaragize ikimara ku buzima bwanje no mu muryango barabizi. Ubu nababwiye yuko ejo nza gushinga intahe y'Imana yankoreye icishije muri aba bantu bashoboye kuzana bashoboye kumenya uyu muti, hanyuma bakazanishira hano ngaho mu Burundi. Imana ibahezagire nawe. Rero uno munsi n'ukuri ndashima Imana cyane, ndashobora kumesura impuzu z'imigozi 3 ntariko ndaniha ahandi cyari ikibazo. Ndashobora gukoropa, ndashobora gukubura byose. Nukuri umuntu ataragura X-Factor
afise ikibazo kandi muze murarangira n'abandi muvuga inkuru. Jewe nubwo biri uko naravuze inkuru ndababwira ndabashingira intahe. Rero ndashimiye kandi narishaka sinzi kuvuga igituma ndamushimiye ariko arakizi kuko hariho igihe nigera kuza naho nyene mfise imitsi mbabaza cane ndiyumvira mvuye ku kazi ndabona yuko ntuzombera kwa muganga natumbereye aha muri iri shirahamwe nyene ndibuka arasibuka yuko nawe nyene babonye yuko uwo munsi nari ndevye nukuri Imana ibampezagirire. Iyi ntahe sinari kuyigumizamwo. Umuntu afise ikibazo cy'umugongo cyangwa afise ikibazo cy'indi ndwara iyo ariyo yose nagerageze uwo muti na twebwe twaje bugerageze nk'uko ubundi yabivuze naje bugerageze ko nari nivuje kenshi. Nukuri Imana ibahezagire. Intahe yanje yari iyo.